Bonjour, bonjour, bonjour. Nizeye ko mwivyura kandi ko meze neza aho muri. Ego, uri umwanya mwiza wo kubana yatwigishanya. Tumaze twiga ibintu vyinshi nibaza yuko uwo bari rya mbere anyumvirije yoraba kuri YouTube yanje aho nsanzwe zino nyigisho. World Crypto News Ambassador. Okay. Uno munsi tuba turabira hamwe ku ma strategie de setting dukoresha muri Royal Q mu isoko ya crypto. Ere yose nimba ari Binance, nimba ari UOB, nimba ari Bybit, nimba ari OKX, yari yo yose irafise ama crypto. Turabira hamwe rero ukuntu dushobora gusettinga coin. Uvuga gusettinga coin muri byo gusettinga strategy de setting yumva benshi yahawe bigora gutahura, ariko nukumva yuko ari uburyo umuntu atuma robo mu isoko yiwe. Nukuvuga tubatuma robo mu buryo butandukanye ivanye n'ingene isoko bayifashe. Okay, kandi ubwo twitumamwo turakeneye kugira evolution. Kuko namuso ushaka kwituma uko ejo ukayituma ukundi, kuko Royal Q ni ikintu cagutse, ifise amaparametrage menshi. Plus uyidekuvura ingene uyikoresha, plus uronka amafaranga menshi. Kuko ifise inzira nyinshi zo gukoreramwo igakuzana n'amafaranga mu isoko ya crypto ivanye n'ingene wagize setting za strategy wakoresheje. Hama n'amastrategy nyene si make. Hari igihe uyakombina ari abiri, hari igihe ukoresha imwe, hari igihe ukoresha zibiri, zitatu canke zine, hari igihe ukoresha imwe yonyene bivanye n'ingene isoko yifashe uwo mwanya uriko urayivisita canke ugomba uyitume, ugomba uyikoreremo. Okay, turabira hamwe rero ama strategy atandukanye dushaka gukoresha. Nukuvuga iyo uri umutrader ugitanguye gukora, ikintu ca mbere wishiramwo uje muri monde yo kwiga. Ikintu ca mbere uzuzanye uza wiyumvira yuko uzanye gushaka kwiga, kuko plus muri trading wiga cane, plus ujize amahera menshi, kuko bitandukanye cyane na scam zimwe twakoreramwo bavuga ngo ku munsi winjiza amafaranga ya naya, akasanga ibintu vyoroshe cyane gose. Nonga biroroshe cyane gose, mugabo birasaba ko umuntu abiha akanya akavyumvira akavyigako hama akavyitaho. Inyigisho bamuhaye akazisubiramwo, aho vyankiye akabaza. Ubifata nk'umwanya nk'amezi make cyane, ubisanga bamaze kubitahura ku buryo usanga inyigisho bariko baraguha ari evolution gusa. Ari evolution gusa, ibindi wamaze bikoroheye cyane, ibindi usanga birakoroheye gose. Ni ukuvuga rero turabe ama strategy amwe umuntu yoshobora gukoresha hamwe hagenda neza. Turabe hamwe ku strategy ya mbere no kwita one core strategy. One core strategy ni strategy dukoresha igihe isoko yifashe neza. Kwifata neza si ukuvuga gute? Umva abantu benshi bavuga ngo isoko yifashe neza cyane mu mengo hariho isoko yifata nabi canke hariho bibi. Ni ukuvuga mu isoko ya crypto yose ifaranga nkoranabuhanga riri mu isoko ya Binance canke ya OKX canke n'ifise ico bita volatility. Riragira movement, riraduga kandi rikongera rikamanuka. Nibwo ubuzima bwiza isoko, nibwo ubuzima bwiza ifaranga. Ni ukuvuga rero habaho gukoroka, hakabaho no kuduga. Ni ukuvuga atagukoroka kubayeho no kuduga ntikubaho. Ni ukuvuga ntashaka kumara kuduga gusa hatabaho gukoroka. Ivyo nuko umuntu ataza kuvyiyumvisha ko bitegerezwa kuhaba, kuko nibwo ubuzima bwiza trading. Hariho gukoroka no kumanuka. Ni ukuvuga iyo bikorose abarangura barangura. Usanzwe uzi yuko nawe uri umudandaza mu bintu kanaka, urangura iyo bifite ibiciro biri hasi. Iyo byaduze uja kubirangura, usanga naho birangura uzi yuko hari inyungu ija kuba yongeyeko. Wowe ucurangura ku biciro byo hasi, kuko uzi yuko biduze igihe inyungu gatoya imbere ucuronka inyungu. Ni ukuvuga no muri crypto uraye ifaranga ryakorotse. Uraye ifaranga ryakorotse rirabaguti juste kuja muri aho amacoin ari mu isoko, kuko exchange yose yafise isoko. No ngaha muri Royal Q yatwereka isoko bivanye na exchange wayihuje nayo, ikakwereka isoko yayo ingene yifashe n'ingene iri kwitwara, bikaguha kumenya uti nkoresha ino strategy kubera iki isoko yifashe uko.
hama ukamenya yuko isoko ifise amaperiode, isoko ifise amaperiode wategerezwa kumenya uti ndi mu gihe isoko iba yifashe uku nokoresha zihe strategie, ndi mu gihe isoko iba yifashe uku nosha menya ko nkoresha strategie yihe. Ni ukuvuga isoko yafise amasezo. iya mbere ni yitwa bull market. Bull market ayo bavuga ngo isoko ngo yifashe neza, ngo isoko ngo isa neza, ni ukuvuga inyungu ziba ziko ziraza ari nyinshi. Nimba naguze umwanya muto uzona ndose inyungu bivanye n'iki, haba hariho abaguzi benshi bariko baragura kuri market, harabaho igihe haba abashora benshi. Murazi yuko n'igihe i Bujumbura canke ruguru iwacu iyo ibifungurwa vyinshi vyeze usanga bizimbutse kw'isoko, n'amakrypto iyo hari abashika barashora benshi usanga vyazimbutse bigaca bitakaza valeur, ugasanga ibiciro biri hasi. Muri ico gihe rero abarangura muca murangura mukarindira bikaduga. Rero biravana n'urugero wabiranguriyeko. Haba abarangura ku rugero kanaka, nuraja kuza kurangurira ku rugero kanaka rundi rwo musi yawe, nuraja kurangurira ku biri hejuru yawe, ni ukuvuga umwe wese aho yagiye arangurira naje atanga kuronkerako inyungu. Ntumva bisigura ko muri crypto si kenshi bishika ngo umuntu aronke inyungu umwanya wose. Hariho igihe usanga umuntu aronka inyungu atevye, ubundi akaronka inyungu kare bivanye naho yinjiriye, bivanye naho yatanguriye gukora. Ni ukuvuga rero birasaba yuko uriko urakora uraba uti ninjiriye kuri ibiciro, hanyuma inyungu zija kuza ibiciro biduze haruguru y'ivyo ninjiriye, kuko iyo watumye robo yawe irakwereka mu vyo wakoze ahantu winjiriye. Coin nayinjiriye kuri ibiciro, ukabona ati niyo vyaduga kuri izi nyungu nzoba ngiye mu nyungu. Byose ukabibona kugira biguhe kubona ivyo uriko urakora ubikora ari ukubibona. Rero strategie ya One Call idufasha gukora mu gihe ubona ko isoko iri hasi ku rugero kanaka, hanyuma yiteguriye kuduga. Turabe nko mu karorero turabire ngaha muri Royal Q, turashaka kurabira ngaha tukaraba kuri coin turabe nka kuri One Inch, kuri One Inch ukaraba nk'uko. Ni ukuvuga isoko iraduha ico bita graphique, uko isoko iri kuritwara ukayibona ingene yifashe mu masaha ari imbere. Turiko turabira ngaha muri one day uko mu musi yagiye iritwara. Ni ukuvuga kano tuno dukoni mubona harimwo udusa na rouge, harimwo udusa na verte. Aka rouge kerekana yuko habaye movement yo kumanuka, aka verte kahabaye movement yo kuduga. Hariho abadandaza bashoye benshi uku vya rouge, hama naho vya verte hari abaje kurangura, abaje kugura. Abaje kugura rero bica biduga. Nk'akarorero urabona actuellement ino coin One Inch iri kuri ku biciro 0,2400 USDT. Yigeze kuza ngaha kuri 0,2506. Urabona muga yagize ibintu byo kumanuka kubera yavuye ku biciro byo hejuru iraza ku biciro byo munsi. Aha urabona ko habaye kumanuka, igeze ngaha cisubira iramera nk'iduga. Urabeho ngaha kuri rouge mubona yuko ari ibiciro vyayo ari 0,2177. Murabona ni ukuvuga yavuye kuri 0,25 iramanuka yaza kuri 0,21 irasubira dugiza kuri 0,24. Ni ukuvuga isoko rigizwe n'ubu buzima bwo kuza iramanuka yongera iduga. Turabire ngaha kuri 0,16 murabona yacafishije musi ngaha kuri candlestick. Tuno dukoni twitwa candlestick canke hano twita amabuji. Ahari kuri candlestick ngaha murabona ngaha yarivuye ngaha imanuka ikwita ngaha icasubira iraduga. Ico yakoze rero kuva ngaha kuri 0,16 yaduze irasubira amanuka irasubira duga irasubira amanuka irasubira duga. Umwe wese aho yagera arangurira rero aho yagendera amanuka niho agenda aronka inyungu. Iyi rero strategie ya One Call waravye neza iyi soko iri nko ngaha hasi nk'uko ugaca urangura yakuzanira inyungu vyoroshe. Hanyuma ahandi ushaka kurabira nta kuri RSI. Ama RSI murabona ngaha iya mbere ni 65%, iya kabiri 63, iya gatatu 59.
ni ukuvuga ama RSI akwereka yuko isoko iri hejuru si byiza kuyinjira uri gukora one call. Iyi ni byiza kuyinjira uri gukora margin call, kuko margin call naho biriko birakoroka robo igenda irafata amapozisiyo bikoroka ifata amapozisiyo, hagize candlestick imera nk'iduga, hageze muvema ibaho y'abantu baza kugura, biratuma biduga. Uko biduga kose amahera agenda araza. Rero ama RSI iyo iri munsi ya 30%, ibonye ama RSI ari ngaha ari munsi ya 30%, niho uba ushobora kugira gukorera muri one call. Hama one call ziri kwinshi, turafise one call simple n'indi one call novuga ko yo biri composé, kuko uyikorera muri margin call. Muri margin call sindayibashikiza ndayibigisha, mugabo ni strategy ya one call. Mubona ngaha iva ngaha kuri 0,16 aha yaduze uko, sivyo? Tandase mabona yuko yaduze, yavuye ino iraduga. Okay, mugabo mu kuduga kwayo yagiragira byo kumanuka, imanuka yongeye iduga, sivyo? Kandi tandase ari kuduga, ni ukuvuga rero one call tandase ari kuduga, sivyo? Mugabo hari indi strategy yitwa one call in margin call, nayitanze muri video. Urakora one call mugabo ukayishyiramo ama margin call, ukayaha amakoro nkane, sivyo? Canke amakoro 5. Kubera iki? Yagiye iraduga yongera amanuka. Umwanya biko yaduga ziriko atanga amahera, imanutse nazo cija mu byo kurangura. Isu ikaduga ije mu byo gutanga amahera, isu kumanuka isu irangura, izo yongera dandaze. Okay, ni ukuvuga ibiko yaduga mu gucu yiha ama tactique mato. Sinzi ko ama tactique mwarayiravye muri video nabahaye ya introduction one of those adhera bakoresha muri trading dukoresha Royal Q. Navuze yuko ama tactique n'urugero ubwira robo kuko inikorotse igendera arangura, ko inikorotse ku rugero kanaka ikirangura, ko inikorotse ku rugero kanaka ikirangura. Ni ukuvuga rero kubera ibiko yaduga uciye ama tactique mato, uvuga uti niyo coin yakoroka nka 0,5% robo ikirangura. Okay, coin yakoroka nka 1% ikirangura 1,5, nyine ibintu bito, sivyo? Mugo umenye nimba uri gukorera mu isoko ikiva ngaha imanuka ishita nkuko, wogomba kugana na binini kuko ntubuze cyakora kumanuka. Mugiye ko yaduga ugira ama drop mato, ama tactique mato, kubera iki? Abari muri tendance haussière ntavyo kumanuka kwa cyane birimwo. Nimba ija kumanuka cyane oja kuyiha niburi nka -5%, nka -5%, kuburyo -5% ufata ano madrope yose zo wakoze akabangana na 5%, ukaziteranya. Dufate nimba kuri koro ya mbere vuze ati niyakoka inshuro ya mbere irangure 0,5. Okay, ikotse ya kabiri irangure coin ikorotse 1%. Okay, isubiye 1,5, isubiye ikoke kandi ikotse nka 2% isubira irangure. Nukuvuga nk'ibyo uteranije ukabona ko biri autour de 4 et 5%. Kenshi usanga ukubikora neza muri ayo ma tactique ushira muri margin, muri one call ikozwe muri margin call, niyo no kwita one call in margin call strategy. Okay, rero yatandukanye cyane na one call iri simple. One call iri simple ni juste kuvuga ngo ninjire ngaha ikirangura hama n'ibyaduga ikizana inyungu, ariko yashobora kuca izegera akamvuma ko ziramanuka ntibana yiduga ngo gushike. No kuvuga usanga ngaha uyirindira imisi myinshi, mu byagiye aragira ama margin call aja kuronka inyungu zike kandi zikaza kenshi. Okay, no kuvuga izi ni strategy zibinda bigishije. Hari indi strategy ya gatatu ya kabiri novuga ya gatatu yitwa margin call. Rero strategy nyene nyezina ni strategy dukoresha igihe isoko iriko iramanuka, tendance abari kumanuka. Akarorero turabire ho ngaha, wowe winjiye gukora ugasanga isoko irimo kigira ibintu bene ibi, iriko iramanuka ikivino nka muri 0,2208 iriko iramanuka muri 0,14 tandase urayibona yuko iriko iramanuka. Migiye ntugikoresha one call, oya murabona ko tandase iriko iramanuka. Nabwiye amasezo 4 ya crypto akorwa muri crypto y'isoko, no kuvuga ariho bull market, no kuvuga nk'iyi abari nka bull market kabaye, sivyo?
kuva ngaha kuduga haba hariho bullish, haba hariho kuduga, sivyo? Okay? Iyo isoko igiye muri ibi byo kumanuka bavyita bear market. Bear market ni ukuvuga isoko iriko iramanuka, nico gihe usanga n'amahera haboneka make make kubera isoko iriko iramanuka. Hari n'abakora ugasanga umutahe wiwe nimba ahereye ngaha ahereyeho ngaha arangura, ikamanuka akarangura, ikamanuka ikarangura, ugasanga umutahe wiwe uhera aho ngaha. Kwini kibanda isubira ibandanye imanuka, ni ukuvuga nk'uwe cabanza kurindira ibanze ikavuga ngaha kuri position yahereje ko kugira abone kuronka inyungu. Ni ukuvuga rero uzasanga muri bear market amahera ari make make. Ubibonye rero ntuzokanguke, uzobona yuko muri ico gihe uronka amahera make make kubera turi muri bear market. Hari igihe umutahe kubana mutoya, ubundi umutahe waye munini uko kweni kuri karobe hagendera arangura, nko karobe ugasanga waranguye kuva ino gushika ngaha igendera arangura, uja usanga atamwe na muke taronka amahera kuko imanuka iraziraduga, okay? Muga hari igihe usanga iyi coin ibandanije imanuka ikarenga aho amahera yawe yahereye, nk'akarero wayibwiye ngo irangure nk'incuro 10, sivyo? Wafise nk'umutahe w'ijana haba mucibwira uti uje kurangura incuro imwe $10 10 haba mukore incuro 9, okay? Ana aho ngaho ikorotse nka 0,5 yaranguye, ikorotse ngaha yaranguye kosa nk'incuro 10 ziherera aho ngaha. Coin gakibandanye igira nti ishita, ukuvuga rubicirindira iyi position ya nyuma, coin igarutse ikaduga igashika ngaha hanyuma yahereje itanga kudandaza. Mico gihe rero bonye twita floating loss, ni gutera ubwoba kubera iki ubuzi kuri muri bear market isoko yakumanukiyeko bivanye naho wowe winjiriye. Ivyo rero biratuma rero umuntu atahura kuri acamenya period isoko irimo, okay? Hariho n'isoko yitwa rero sideway market. Sideway market ngigeze kwiraba ngaha ngene yemeze kandi yibereke nk'akarorero. Sideway market bana nk'isoko iva ngaha kagera ngaha itaja kure, imera nk'ikika, murabona aho ngaha kuza gushika aho ngaha, okay? Imera nk'ikika ndabikunda nk'iyindi, okay? Isoko iyo mungiri stable itaduga ntimanuke bita sideway market, na nyene biza kwikorera muri margin call. Ibonye wikorera muri margin call kuko niho ushobora gukora neza gashoboka, kuko ubundi usanga bikugoye kuko utakoresha margin call isoko imva ntiyivako. Tukoresha margin call ntubone yikwiraje niyikwirava, okay? Muco gihe rero hari n'igihe ushobora kurabira ku biciro by'coin, ukaraba kuri coin ukavuga uti uti iyi coin gabasha, uti iyi coin yavuye ku biciro nk'ibi yamanutse. Turabe nko kuri Bitcoin yahora ku biciro vya 100,000, 107,000, 106,000, ukazoneraje mu 90,000, sivyo? $. Bana iba yakorotse, cumva ko turi muri bear market. Ubu naho yaduze iri mu 111,000, ibintu nk'ivyo yaduze. Ni ukuvuga turi muri bull market, okay? Habanya bull market muga turimwo habaho kuduga no kumanuka, kuko murabona ko itaduga ngo ikiyirasa ikwitera hejuru, igenderagira kumanuka ikwise kuri 104 ikahita kuri 103 igasubika ikaza kuri 105, okay? Igasubika ikaza muri 106 ikazagira kana ko kumanuka no kuduga. Cumva yuko hari hakwiye ya strategy ya one call ikoze muri margin call, hamuka cyo mukashana no muri cycle, no muri cycle kugira izira repeta izo muvema mu gibona ku isoko ikira isubiramwe ahantu ikira bava yongeza yaza kuhagaruka yongere harenge yongera kuhagaruka ahandi bashaka kuhishira muri cycle kugira izira repeta isubiramwe ivyo wayibyenga ikore bigatuma uzurinjiza amahera menshi, okay? Hari mara periode yitwa bull run na periode ane na masezo ane. Bull run turayiteze ni saison ni strategie ni periode turahamara mishi cyane kubera ko ibiciro biraduga cyane by'amakepto, amakepto akaduga cyane. Muga ukaduga kose aduga agenderagira byo nabwira byo kuduga no kumanuka, muga tendance ari kuduga, muga mu kuduga kwayo hagendera amanuka yongera aduga, okay? Wico gihe rero niyo tuzoyibabwira nibaza ko bisaba ko umuntu akurikirana ama information muzobona yuko hageze ko dukoresha strategy yitwa compounding strategy canke buy poverty. Ni kuvuga ni one call, strategy iri muri one call mugawe irimwo uri ya margin call nabwira strategy usanga nova kuri compote one call mugataye one call simple, okay? Kubera isoko igendera duga
yongera imanuka mugabo tendance ari kuduga gusa. Okay, muri kagenda yaduga yongera imanuka muko kuduga kwayo. Muri gihe rero ukoresha strategy ya compounding strategy canke bye bye poverty ni zimwe mu bwo buryo usanga uyibwira ngo irangure inshuro zitanu gusa, ikorera muri subbid mode gusa, no kuvuga ucuyiha ibi ama tactique mato agereranye kugira kuko ntijya kumanuka cyane, imaze cyane ngereje nko muri -5 cyangwa -6, sivyo ucugerageza ama drop cyo gukora ama tactique cyo gukora ama tactique yawe naje kurenga nko muri 5 canke muri 6. Okay, kuko iramutse imanuka nka moyo cyangwa 3 cyangwa 4 nshika kuri ucuvuga rero ati uko coin ikiza kumazira manuka robishi zirarangura. Okay, ukaca kubona yuko ataho amahera yawe aja guherera hejuru kugira robishi banda coin manana imanuka. Okay, ukavuga nkarero ngaha dufate nkarero twinjiriye aho ngaha coin duze gushika ngaha izana inyungu imanutse kwa kantu karuje murakabona robishi irangura isuika dugizana inyungu isuika manuka irangura isuika dugizana inyungu isuika manuka irangura komusa inshuro zitanu kugira ngo mwico gihe robishi kutaranguza inshuro zose bivaye kuki kore amatakitike wakoze ushaka kwibwira ngo kone nyakoroka impulse ikirango gasanga kone nayo kirakoroka iza kugarukira muri -0,5 cyangwa 0,6 nishitse muri -0 nise muri -1 rero robo ntijya kurangura gasanga rero biranguje amahera makeya. Abantu bakunda kwidoga cyane muri strategy ya margin call ngo nasize ko umutaye wa 4 ngo muga ngo ndose ngo dolari ngo hazine cyangwa 5. Okay, no kuvuga suvaje 4 yose ngo yakoresheje yose kuko urwera bivanye mu tactique baba bakoze ashaka usanga yaranguye nka position nkane gusa bayibwira ngo ama position 10 kubera iki yarangura ariko coin ikrakoroka muko usanga ya coin yawe nimba ikrakoroka kuva ngaha agushika nko ngaha ahashe yidugira ikira yenurire idugira ishikino no kuvuga ntihasubiye kugirane kugira mvume zo kumanuka itamara turumva robo ntisubiye kugirane ntirangura rubirangwa ariko coin imanutse usanga rero yimaze kurangura nk'ama position nkane webwiye ngo iranguze position imwe idolari 10 ugasanga ikoresha umutaye w'idolari 40 gusa ubundi mutaye ntukurakora uri kuri balance no kuvuga umutaye wawe uri he uri libre kuri balance nkuko ushaka gukoresha ikindi kintu cyose ushatse kuko ari ubona neza nuko yuko coin ivyo kumanuka yayivuyemwo yiko yaduga gusa nawe amafaranga yawe robija kuyakoresha ari uko coin yiko yamanuka. Okay, amahera yawe rero robo ntiyakoresha aguma kuri balance kuko coin ntiyamanutse ngo irangure. Rero ntucuvuga ngo naranguje umutaye munini ngo mugabo ndose nyingo nkeye oya kuko ntiyayaranguje yari kuri balance idandaze ivyo yaranguye. Kandi robo niko ivyo utayibwiye webwiye kuko coin cross 2% ari ishirangura coin kakoka nko gushaka kuri MVG5 robo iyo position ija kwirangura kuko coin ntiyakoze 2%. Ni kuvuga rero ibyo tactique nama coruze ntazogira umuntu bitera stress toujours muri crypto wamuzi yuko utezogira patience kuko wowe urarangura mugo umunya uko bija gutangira inyungu ntumenya bija kuvana na muvema ziba ziri ku isoko uwo mwanya kandi muvema zabaye ejo zibona munsi kirazira kurabira ku bandi ngo baronka inyungu nyinshi ejo barose nyinshi nimbwa je narose nkeya oya ibi faranga yari yaranguye ejo sijye yaranguye no munsi hani giye ko gitwaye ejo siko ari kuritwaye no munsi mwese murazi dollar ya USDT n'umunsi ashaka kuyibona kuri 7200 ejo kesa kuri 7500 n'umunsi ashaka kuyibona kuri 7200 urundi mwe wasanga ndi kuri 7100 dikimariki ya muvuma zo kumanuka no kuduga. Trading rero no kuyifashe isaba umuntu apasianta atuje uko akora agenda arabona experience agenda arabona utundi tuntu strategy twokoresha strategy ya margin call uko urayikoresha uyikoresha hano isoko ikwiramanuka kandi benshi bakunda kuyumvira ikindi cyo kuvuga ngo nomenya gute twe turafise abatukuriye abaganda baratubwiye yuko ushobora kwihaga iyo ubona isoko ikwiyatanyagiza imanuka vraiment nubuze cyo kugarukira bashaka gukora ama drop ama tactique aja kungana yo yateranije 60%.
ukeka ko coin ishobora kumanuka muri moins 60% canke moins 90%, entre 60% et 90%. Wifata amatakitike wasize ngaha ukayateranya yose, nimba yuko iva n'imanuka uku, imanutse irangura, imanutse irangura, imanutse irangura, imanutse irangura, imanutse irangura, iduza idandaza, imanutse irangura, imanutse irangura, imanutse irangura, iduza idandaza. Ni ukuvuga usanga rero uko kuntu iza iramanuka bitewe n'umutahe wawe ifise, umutahe wawe ugasanga uhereye ngaha, sivyo? Kubera ugasanga nk'ungaho ugereranije ugasanga waraye muri crypto calculator profit, ugasanga gushika ngaha ni 30%, okay? Uteranije ibyo wakoze wewe kuva ngaho gushika ngaha umutahe wawe uhereye, uteranije amatakitike ugasanga wakoresheje takitike ya 30%. Coin igiye musi ya 30% iramanutse rwose, igiye no mu mamuwe 40%. Niyo mpamvu batubwira ati isoko iriko iramanuka nk'ubu uzaja guherera, amatakitike ya mbere igira bito bito, sivyo? Igegeze cyo kuranguza umutahe umeze nka munini yawe, ko plus ugira bito bito plus irangura kenshi, okay? Hanyuma ugenda uragura binini binini musi kugira niburi iyihe basi muri ushire umwe 60%. Uye kwica kushobora kumanuka muri 60% ikirangura, okay? Bishize ntiyashike ukazobona coin yawe dufate yari ivuye ngaha ikubise niko yaduga, washaka gufata rya mafaranga asigaye kuri balance ukayajutamwe ukagira buy. Naza ko twese twize ngene tugura coin sanzwe mu isoko, utayifise azoyimbaze. Naza ko no kuri YouTube iriko kameme, okay? No kuvuga ndaranguye hanyuma ngiye mbona isoko ivyo ko ya coin yanje ndiko ndakora ivyo kumanuka yayivuyemo, kandi bivuyemo ya mahera yanje ntizobikiyakoresha yose, okay? Reka rero shingirane nce mfata ce mbona yuko isoko iduze nyene nanje mutahe wanje yamaze kuranguza mukeya, reka agasiye kuri balance ndayongeremo nayo iyaranguze iyongere ku mutahe, uko murazi ko mutahe wayo munini yani n'inyungu zimba nini, okay? Ugaca uyajutamwe yakoze n'akatirike ushaka gukoresha, hanyuma ugasanga ya mahera yawe irayakoresheje yose. Mugihe umuntu mugabo ukurikirana isoko kubwije kuzoraraba ugaca ugwiza ico bita scalping, Sally Manuel, kuba amahera yawe yasizemo yose uricungera yuko ijya kugusubirana muri floating loss. Wabonye ko inyungu zaje no mama ngere ko mpanura n'abantu banje bagenzi banje dukorana, umaze kubona coin iri mu nyungu kiyaza kwisiga, iyo amaze muri profit kiyaza kwisiga, ahubwo swat urayirindira, swat uragirane uraseringa manuelema ukavya karobo ziya nyungu yarigeze ko ntizitware kubera ntizisubiye inyuma, kubera iki loyal Q ntihindura isoko, ntitegeka isoko rero kitwara ko isoko ikwitwara yisunga ayo makondisiyo y'isoko, sivyo? Ni ukuvuga iyo wayibwiye ngo uje kuzana inyungu igeze kuri 3%, isoko iko yaduga ikagoma yegeranye zera kweka nyene nyene ikazegeranye kuzo nigeze nko kuri 2%, kuzo n'isoko ahubwira giyene iye gusubira inyuma uko inyungu ziko ziragabanuka, nuvuga ngo ni robo zitwaye oya. Ni ukuvuga isoko iko iritwara nabi, kandi robo ntiheza n'inyungu itabonye igeze kuri take profit wayihaye. Nimba wayihaye take profit ya 3%, kibya ngo uje kunzana inyungu coin naguhaye igeze kuri 3%, icungizo 3% zigezeko, uzoraba ico gihe ntuzobona zisubira inyuma, mugabo ahandi zizosubira inyuma mbe zije muri floating loss bivaye n'ingene isoko izo kiramanuka mu mwanya. Niyo mpamvu wabonye iri mu nyungu kiyaza kwisiga, kiyaza kwisiga, okay? Turi strategy ya margin call strategy uyikoresha iyi soko iri kiramanuka, bishitse amaposition yose ntiyarangure kubera wicungere uvuga uti nihe binini binini amadrop manini manini n'amatakitike manini manini washaka kuyongeramwo amafaranga yawe ikayakoresha nayo mu gihe ubonye yuko isoko ivyo kumanuka ivuyemwo, kandi ukabuzi yuko ija kurangura ari isoko iri kiramanuka, okay? Amafaranga yawe ukayongeramwo ugacanga muri strategy hanyene muri ya profit bigezeko, okay? Ugaca ushenda kuri buy, kongeramwo amount ushaka kongeramwo, hama ukashenda kuri sure amafaranga yawe acija mu isoko kuya coin akiyongerako, uko yiyongerako niko n'inyungu ziyongerako, hama ugaca uraba yuko itaja kujana muri floating loss kubera ko isoko imeze nk'iduze, uzaraba ko isoko kumanuka kandi umuco biseringa, mugabo itarashika muri floating loss ikiri mu nyungu kaza kuseringa coin iri muri floating loss ikiri muri mwe, kubera ko uba witeye uruhombo. Burya si rero kiteye uruhombo, rero kintu uruhombo itera ituzaniye inyungu gusa. Niyo byakorotse birindira ibikaza, bihasabwa ko umutrader
abo umuntu wiyumviye kuje gutangura n'umwuga wacu, menya yuko uje gutangura ni ukuvuga uje gutangura rero uje gukora trading, okay? Kandi teza kuba uje kuze ufite isuku yo kwiga y'umutraderi, umuntu atekanye, umuntu atuje cyane ariko arakora aza yararaba ama experience akiha umwanya, ataraba ngo banaka baronkaya ngo nanjye ndonkaya, kandi mutangana mu ntuze mu experience. Amenye hari abantu bafise umwanya munini, ugasanga ufise umwanya muto cyane wo kuja mu isoko, ugasanga ubundi nawe ararayo.